barasaba gucungererwa umutekano abo n'abene gihugu bacitse ku icumu mu bwicanyi bwabaye ku Ruhagarika mu mwaka w'ibihumbi 2018. Inyuma y'imyaka 4 bagandaguriwe ababo baracafise impungenge ku mutekano wabo, barara ntibuca bicura gusubira gutegwa. Cyasa kituremesha na cone cyari cyuko bagejwe umutekano bazotwama hagufi zokoma twababonye, ariko ubu abahari ndeka kubivuga baje badakurondera amafrode gusa y'ibintu bijya bakabivuga ikongo canke bijanye ako kuvuga ngo bita umutekano w'abene gihugu ntabyo bakora, kuko hageze mu ijoro aha twati ngiye mu giha mugahenda kanyaga nande aha tuvuga ko turi kutubona abantu batambuka mu ijoro nicwe ibarabara nta mutwe usura guhinda nta urengana urabya aho wakigwa n'ishamba imirima nuko boza ntaco zibira bamanuka ku Rusizi bumvise ati haraca fraude ko baragenda ata fraude nta bindi bihari. Mbega n'abasirikare cyangwa n'abapolisi? N'abapolisi baraje, abapolisi bo nta nico twakuzabona ko n'abapolisi mu nyuma baciye baza nabone haraho nyene ruguru bose nikindi. Tubajije mustanteri wa komine Buganda ku makenga abo bene gihugu bafise ku mutekano wabo, aremeza ko bongereje abajejwe umutekano, ariko akemeza ko bagiye kuvugana n'abajejwe umutekano kugira barabe ico hinduka kubw'amakenga y'iyo miryango. Cyane niko muvuze araheze imyaka 4 umutumba Ruhagarika hakoreye ibyo bikorwa by'ububisha bagize badahi bateye bakirara mu bene gihugu bakabaganagura. Ku bijanye n'umutekano nabo hajya ku Ruhagarika hasanzwe hariho ipozisiyo y'igisirikare, kandi kuva kidagiye habereye iby'abara abasirikare barongereje. Iciyongeye ko hasanzwe hariho n'ipozisiyo y'igipolisi nayo nyene isanzwe ikorera hajya ku Ruhagarika nyene. Kumbure uburyo abasirikare bakora n'abapolisi ngira ngo nibwo bohinduka ku mapatrouille bakagwiza amapatrouille na cane ku ruhande rwa Rusizi, kuko abo bagizi ba nabi kenshi bazanana mu gihugu ca kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakagwiza amapatrouille hariya akungambo ya Rusizi. Basanzwe babikora, ariko abene gihugu bamaze gushikiriza ko bafise impungenge, duca tuvugana nabo dusanzwe gufashanya mu bikorwa by'umutekano kugira ngo bongereze kuza baragendera cyane. Ego abene gihugu ntibajya umunwa, baravuga neza yuko abasirikare canke abapolisi bamanukayo bagiye mu bindi bikorwa muga batari bikorwa vya patrouille. Mbega mwoba muvugana n'inzego z'umutekano ku buryo boranforsa umutekano kuri Rusizi, kandi bagasaba ko ipozisiyo ahiri bivanye n'igitero aho caje gituruka bakwiye kuyuhuruza. Mbe byo byokunda byo bivana n'abajejwe umutekano kuko nabo bazobereye mu gusumza. Umva bavuze ko ipozisiyo ijaha ko amakuru baba babona ati ahantu niho twangukira gutabara canke niho tuba tubona akarere dusanzwe tujejwe neza, ntidushobora kubabwira ngo ipozisiyo ngo nije hahandi nyene hahandi. Ariko ikindi naco umutekano mu bisanzwe n'uwa twese, umutekano muri rusange n'uwa twese, abene gihugu abajejwe intwaro igisirikare n'abapolisi, umutekano twese baraturaba. Iruhande y'abasirikare hasanzwe hariho y'amakomite ahurikiyemo bose n'umutekano, kandi nayo nyene arakora. Ahubwo icyo nariko navuga ni kubahiriza uburyo basanzwe bakoramo kugira ngo baze baragendera cyane muri ako karere abene gihugu bamaze kugira impungenge kandi zumvikana. Uravye ivyabeye vyaharereye birumvikana ko umwene gihugu bigorana mu mwanya mutoya kuvyibagira. Kumbure ndagiye kuvugana n'abasanzwe bajejwe basanzwe batwara ikambi bajya basirikare bari hajya ku Ruhagarika bakukira, kugira ngo ubwa mbere na mbere hoho ico gisabo c'abene gihugu cyuko position yo kwimuka ikaja hepfo yabo, twumve ko nabo kuko nabo nyene umutekano wabo barangaba, twumve ko nabo ico gisabo bogikorera ko ataco vyonona ikimuka. Nimba itokwimuka naho tuvugane ko kenshi abasirikare bokwama bahagendeye cyane na cyane amasaha y'ijoro, ko ku murango ho hasanzwe hama hariyo abasirikare baba bari ku Rusizi
baraba ibihita bacungera n'imbibe z'igihugu.